turongeye guha Imana icubahiro muri kino gitondo ciza kuri bamwe, umurango ku bandi, mwijoro ku bandi, ariko Imana turayishimiye rero kuko itwongeye umunsi wo kubaho, suko twari tubikwiye, ni imbabazi, urukundo n'ubuntu bwinshi Imana itugirira. Nongeye kunezererwa umwami wacu Yesu Kristo rero ko aduhaye kandi kanya keza ko gushobora kuganira ijambo ry'Imana biciye muri kino kiganiro Saveur Divine, muri kumwe na mwene so Kwizera Fabien. Imana ibahezagire. Nkuko bisanzwe buri cyumweru tugira ijambo ry'Imana ryo kuganira ko, rero muri kino cyumweru nkuko mwavyumvise ijambo twahawe rivuga ngo kubana na Yesu. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka ibice 24. Turasoma duhereye ku murongo wa 13 tugeze ku murongo wa 15, ariko turaca dusimba dusome ku murongo wa 32. Luka 24 dusome duhereye ku murongo wa 13 kugeza kwa 15. Umutwe w'amajambo haravuga ngo Yesu yiyereka abigishwa babiri mu nzira ija Emausi. 13. Uwo munsi nyene babiri muri bo bari mu nzira baja mu mihana ahitwa Emausi, ni kure i Yerusalemu nk'urugendo rwa stadio 60. Baravugana ibyabaye byose, bakivugana babazanya, Yesu ubwiwe arabegera ajana nabo. 32. Baravugana bati mbega imitima yacu ko yarimwe ikigurugumba aho yariko aravugana natwe mu nzira aduhishurira ivyanditswe. Amen. Tumaze gusoma iyi nkuru y'abano bigishwa babiri, muri babandi benshi Yesu yari yaratoranije kugira ngo agendane nabo, abigishe ijambo ry'Imana, abihishurire amabanga yo mu bwami bw'Imana, kandi anabategure kugira ngo basigarane igikorwa bazokora mu gihe Yesu Kristo azoba yasubiye kwa Data mu ijuru. Muri aba rero tubona iyi nkuru mu gihe Yesu Kristo yaramaze kuzuka avuye mu bapfuye. Bibiliya itweretse ngo aba bigishwa babiri bari mu nzira bavuye i Yerusalemu, bariko baraja mu gisagara cyitwa Emausi, ariko hari ikibazo bari bafise mu mitima yabo, kubera ko ababigishwa bagendanye na Yesu. Yarabahamagaye, bumva umuhamagaro wiwe, ariko bagendera ku majambo y'Imana bari barumvanye abahanuzi ba kera ko Isirayeli izohabwa Mesiya, umucunguzi aje kubatabara akabaha agakiza. Ako gakiza rero bagatahuye mu buryo atari bwo, kuko bo bibaza ko aje gukuraho ingoma y'Abaroma, agashiraho ubwami, agategeka, akaganza Abisirayeli bakaronka amahoro. Yesu Kristo ahejeje icyamuzanye mu isi, ahejeje kubabwira ibyo yabateguriye kubabwira, arabasezera. Ijambo ry'Imana ritwereka ngo yarafashwe, arakubitwa, arabambwa, arapfa, arahambwa, ariko ku munsi ugira gatatu Yesu Kristo azuka mu bapfuye. Haleluya. Aya makuru y'izuka rya Yesu Kristo, ikibabaje nuko mu bigishwa yari yarahamagaye ntibashoboye kuyamenya no kuyatahura. Ikivyerekana nuko Yesu Kristo amaze gupfa, imitima y'abigishwa ba Yesu Kristo yose yaracitse intege, barihebura, ivyizigiro vyabo birahagarara, bacika intege, imitima yabo yuzura agahinda, umubabaro, bariganyira, baridodomba, barihebura ko ivyabo vyari bimaze kurangira, bibagira amajambo Yesu Kristo yababwiye akiri kumwe nabo. Muri kino kiganiro ubona aba bigishwa babiri mu kugenda baja i Emausi, ngira ngo bagiye bikoreye amaboko bavuga bati karabaye, ivyo twizeye canke ivyo twakurikiye ubwije,
wa muntu si we, umwe Mesiya batubwira si we, apfuye urupfu ruteye isoni. Yaza kuba ari Mesiya, yaza kuba ari umucunguzi wacu, bijya ntibyari kumubako, ahubwo yari kuba ari umugwanyi, agahagarara akazana ingabo, akagwanya barondeye kumwica, akabanesha. Biboneka rero aba bigishwa bari bacitse intege, kuko igihe cyose bagendanye na Yesu ntibari bwamumenye. Birashoboka ko umuntu ashobora kugendana na Yesu ataramumenya. Birashoboka ko umuntu ashobora kuvugana na Yesu ariko ataramenya Yesu wari we. Birashoboka ko abantu bashobora kuvuga izina rya Yesu ariko batazi ubushobozi n'inkomezi ziba muri iryo zina. Birashoboka ko abantu uzokumva banaririmba n'indirimbo zirimwo Yesu ariko batazi ko Yesu Kristo akiza ingwara, ko Yesu Kristo akiza imitima, ko Yesu Kristo aruhura abananiwe n'abaremerewe. Tubona rero ngo Yesu Kristo asanga abo bigishwa babiri bacitse intege, bihebuye. Hanyuma ngo arababaza, atangura kuganiriza nabo ati, mbega ko mwihebuye? Habaye iki? Ibyo muvugana ni biki? Babaye nk'abantu bamutonganije cyangwa bamushavuriye. Ati, bigenda gute wa muntu we, kugira ngo tubaze amakuru nk'ayo? Ntuba muri Isirayeli ngo menye ibyabaye? Ni nkaho bimeze nk'uko Yesu bamwise ati, wewe ntacyo witaye ko, wewe uri sindabibazwa, sizigene byakugendeye, ngene ushobora kureka kumenya amakuru nk'aya. Abisirayeli bose twacitse intege, kuko twari twarabwiye ko tuzohabwa Mesiya, none uwaje yitwa Mesiya apfuye urupfu nubwo abantu basanzwe badapfa, ariko urupfu rwagenewe inkozi z'ikibi, urupfu rwo ku musaraba. Yesu Kristo muri ako kanya ngo atangura kubabwira amajambo akomeye. Arababwira ati, mwebwe abo kwizera guke, abo ubwenge buke, bigenda gute mwambura bwenge mwe ngo imitima yanyu ibure kwizera? Ngo mbega Kristo ntiyari yarababwiye? Ntabyo yari yarababwiye akiri kumwe namwe ko azobabazwa atyo, kugira ngo abone uko ahabwa n'ingene ashikira ubwiza bwiwe? Yesu abandanya kubabwira no kubibutsa ivyanditswe. Ako kanya ngo amaso yabo atangura guhumuka. Atanguye guhumuka, batangura kumva ayo majambo atamundi muntu yo yavuga ariko atari Kristo Yesu. Haleluya! Kubera iki? Yesu Kristo agendana nabo, abana nabo muri ako kanya. Bibiliya ntiyerekana ngo yamaze umwanya ungana gute bari kumwe, ariko Bibiliya icyo yerekana nuko Yesu yari kumwe n'abigishwa babiri baja i Emawusi, bagenda batambuka baganira. Iyo umuntu ari kumwe na Kristo Yesu arahumuka amaso yo mu buryo bw'umubiri, agahumuka akabona mu buryo bw'imwemu, agahishurirwa n'ibyo atarazi. Mbere niyacitse intege zikagaruka. Ku murongo wa 32 ariho ngomba kurangiriza, haravuga ngo aba bigishwa babiri bongera kuvugana ngo, mbega tumenye impamvu, tumenye igituma bwa bundi yatangura kuvugana natwe, imitima yacu ngo yagize umunezero, imitima yacu yagize ibigurumana, twumva turatekanye. Muri Bibiliya y'Ikinyarwanda havuga ngo imitima yacu yarikeye, imitima yacu yari ifise amahoro. Mu gihe twavugana nawe, igihe atagura kutuganiriza, twumvise ibintu bihindutse tutabizi, twumva dutanguye kunezerwa, kugira amahoro. Ibyari bitubabaje, intege zari zicitse mu bugingo bwacu, twumva dutanguye kurema mu mitima kandi tutazi ibyo ari byo. Kumbe twari kumwe na Yesu Kristo. Haleluya! Iyo Yesu Kristo
ari kumwe nawe, iyo Yesu Kristo agendana nawe, iyo Yesu Kristo ari hagati mu bantu, abantu bumva ibihindutse, hanyuma bakumva amahoro, bakumva umunezero. Umuntu akibaza ati mbe kubera iki nezerewe, kubera iki mfise amahoro? Kandi ingorane zari nyinshi, ibyari binshi intege byari byinshi, kandi ibyari bimbujije umutekano byari byinshi. Haleluya! Nuko Yesu Kristo ari umwami w'amahoro, Yesu Kristo ni umwami w'umunezero, Yesu Kristo ni umwami w'ihumure. Ahari atanga amahoro, umunezero n'ihumure n'ibindi byiza byose bimukomokako. Niyo mpamvu mwene data, muvandimwe, birashoboka ko nawe ibiguhagarikije umutima bihari, ibikubujije amahoro birahari, ariko Yesu ari kumwe nawe. Gendana na Yesu, mubwira uti ndagiye, ariko ndashaka ko tujana, ndashaka ko tugendana, tugende turaganira, maze umutima wawe wuzura amahoro, wuzure umutekano. Birashoboka ko wewe uri kurakurikira kino kiganiro Yesu utaramwumva, canke wamwumvise ariko ntumumenye, bigatuma naho wovuga izina ryiwe, naho woririmba indirimbo zirimo Yesu, utarashobora kumenya Yesu Kristo uwo ari we. Rero uyu munsi arahari, mwakire mu mutima wawe, mwemerere ko ari umwami n'umukiza wawe, hanyuma aze mugendane, aze mubane, uhabwa agakiza, uhabwa amahoro, uhabwe kugubwa neza. Nicyo ndakwipfuriza, nanjye nicyo niyipfuriza, kugira ngo twese hamwe twame tugendana na Yesu Kristo. Niwe soko ry'amahoro, isoko ry'agakiza, isoko ry'umunezero no kugubwa neza. Murakoze. Yesu abahezagire. Ndabipfurije umunsi mwiza, ijoro ryiza ku bandi. Mwami Yesu Kristo abazigame. Amen.